kamere mukore mu minwe no turamwemera mukore mu minwe tuzikonge yego sha abana banyu baramunzi bakunda kumubona ku matelefone burya bukino nyine akunda gukina telefone yagute ameze gute yariyo yose uyisangaye nawe nkawe uri nayo oya kubera mwe marataye iriyo ntayo umwana wanje ahora amwibukira abana bagisupu basha kandi bugendana umanza umuhagarike yego kwera burya uraduhano basha abantu benshi basigaye bumiwe bamubona neza bamwihweze bamumenye neza reka twamubona ku mazimu nitwa komanda kabateri rutwe Ariasi bisusu maso kayabagu Gozen TV.
Uwo ukaba wabaye umunsi wa mbere aho Kamanda Kabateri Rutwe n'ayandi mazina agenda yitwa ari kumwe na Ismail Mavagi umukomedie ariko arabikora neza mu gisagara ca Gitega bariko bazunguruka intara ya Gitega bavaha berekeza ahandi. Imbere yo kuzunguruka ahatandukanye ku munsi wa mbere wo kuzunguruka intara ya Gitega maze baza kurangiriza muri Spremba aho ndetse hari na karaoke imeze neza cyane. Kamanda Kabateri Rutwe maso n'ayandi mazina yiwe agenda yita maze biza kurangira nawe nyene yisanze muri karaoke aho yashoboye kuririmba indirimbo ya Kidumu Kibido, indirimbo ya telenovela. Ano kubwira ko yaryoheye abantu bari muri ico kibanza ca Spremba aho byabaye ibintu by'amateka cyane muri iryo joro. Aho ndetse banamubonye ko iyindi mpano ndetse batari bamuziga ko impano yo gushobora kuririmba karaoke neza cyane nkuko yari karabikora muri ico kibanza ca Spremba. Mr. Kabateri, welcome Kabateri. Yo basha ndajoye kubabona waramumbona ku matelefone yanyu murambonye mutarisha mwabone asigaye Bujumbura mwaca mumuniba
Simalize ndugu yangu, simalize. Sema usinipige ya kwangu.
Hano ubwoba buba burenze urati kumona Yesu nikukiza Nora imbere n'igihugu Oya ntacuba aho dushitse ni Bugenda turi aha bahita ku isoko ibitare Ariko na bitaro kwa bihari wabonye isoko y'ibitare Wewe ni soko y'ibitare ariyo yibugendana kwanza tena isoko yabugenda reka Bugenda baraza kwari isoko amatara araha n'abamotari bari isoko yi Akamanda nawe yararoze ndakese n'abantu Apena mi telefoni kira bibura Ani bitari ubona hariya hariya nayo muri site ibugendana kuva ngaha gushika n'Ibugendana ni hanze washitse yatubye ibitare n'Ibugendana baraza bakara isoko ngaha yega ibitare niho bugendana bataziriye ibitare kubera ari ku isoko y'ibitare mugabo ibitare nabibonye n'ubutare nabonye kandi n'ibutare nahishi ameze neza cyane hari abantu bakira neza batishimye kandi muvuga ati twe uno munsi twari dukeneye ko dutembera n'ipikipiki twiteme n'imoto niyo tuba twirora ahubwo yamuryoheye ngo akayaga kayo angeretse umuriro tubyereka nta ngorane n'agaha twaba dushika twagitse ikintu kiri mu mutwe gusa ikintu mbonye sanze muri komine Bugendana sanze abantu benshi bashaka kumubona uwo bita Rutwe ariwe Kabateri n'ibyiso binini ariwe kandi afise igisusu kinini uburebure bwose bwagiye mu mutwe n'ibisusu hariya naho bimuriye ikomine ya Bugendana tubona hirya etaje hajya ahantu iri niho bimuriye komine ya Bugendana yahora cyane mu gisagara cya Gitega tugenda tuhazunguruka nimwumva rero amani mwabona amayimaje agenda imiyaga myinshi turi ku moto Ismail Mavage yakiriye Kamanda Kabateri Rutwe Mitunu ndiko ndamutembereza muri komine yanje mvukamwo ya Bugendana urabona n'ibigori ko ari sawa hari igitoki kandi ikintu kigiye kuturyohera komine Bugendana bagiye kwiteranya na Giheta tuzoca turonka umukuru w'igihugu avuka muri komine Bugendana
mu minsi tuzotamba dutarike hamwe dukubita ibisusu dukubita iburyo n'ibubafu tuzoba dufise umukuru w'igihugu ari we Evariste Ndayishimiye nyakubahwa ari we azo son excellence ni wanyu ni heza rero mu minsi ndabonye isengero hariya irya sengero bayita ku Cunwe bahita kuri paruwase Cunwe komine Bugendana hariya mwaba yambu ngoma ndakwereka handi hantu bavuga ko ariho bagomba bashire ikibuga c'indege urahabona ngaha nyene kameramani banza kamera apapa urabona ko ari ahantu niho nyene bavuga ati ko ni heza cyane ni imisi mikuru yabereye ngaha yose yabera ngaha nyene ubona abajya abana bariko barakinira urabona ko bashinze utugori dufoto apapa nge twigira imbere gatoyi naho ndakwereke site ya musatirizi uno musi nyene ntembera muri komine Bugendana ndanahabona ndiko ndahabona cyane gabanya umuvuduko uri kugenda cyane ndakise ntarakimwe gusa nikagenda cyane umujama nawe hava tunaga mugume ngo nta nzoga arano amusteri imwe yanyoye ndakeka ubwenge ubu kimeze fresh nabaze kugira ubwoba ndakese hose ni muri site ubona aha ni muri site aha site ya Bugendana hashitse kandi Bugendana ni komine nziza cyane ibereye ijisho kabisa bizoguma ari komine izoguma ari komine nyene Bugendana mutaho izo bitwagwa muri Bugendana ifata ijya kompo ijya pancarte Bugendana yalla ego kweri Bugendana ikigori kihari kirasara ariko rero nukuri umunezero ufise ewana mitasenga ego kweri gisagara ni kinini cyane ndakese munatazi komine Bugendane na Ismail Mavagi anatweretse n'ahantu kumbure hazoba ikibuga c'indege airport twashitse Bugendane tugana muri site Bugendane haratse inkoko ipima ibiro 80 urabona nawo mutara Wema bag.
Bakora kwidogera amapaji. Murabe basi. Murabe yo. Twamubonye. Ubundi wakina amakamera. Mukore mu minwe no. Turamwemera. Mukore mu minwe. Tuzikonge. Yego sha. Sawa rero. Naka wewe. Power. Power. Sawa. Nagiye kubabona. Urakubonye. Ni sawa. Nukuri ndashimye. Yego. Ubukamera rero turakubonye rero turakunda kuburaba. Yego turakunda kuraba burya bukomera. Ni muramukanya. Yego mahoro. Yo nubunya numwari. Undi sukubesha. Twari Twamubonye. Yaje gutembera. Aha bahitanguye iki? ibugenda Genda. Muri komine Bugenda. Aha muhagaze bahitanguye iki? Muri si. Kandi muri abantu beza. Turi muri site ya mbere. Ya kabiri ni naho hepfo. Abana banyu baramunzi. Baramutse bama bakunda kumubona ku matelefone burya bukino nyine akunda gukina Telefone ya gute meze gute? yariyo yose uyisangaye. Nawe nkawe uri nayo. Oya kubera mwe maratayiriyo ntayo. Wabonye rero utwe? twamubonye Kora kuri rugero twe guyoribwa. Bokari mukore. umwana wanje ahora mwibukira Twamubonye. abana bagisupu bashe Kandi bugenda n'umanzi umuhagarike. yego kwera burya uraduhano bashe abantu benshi basigaye bumiwe bamubona neza bamwihweze bamumenye neza reka twamubona ku masizimu Uwiwacu. Kama baragusaba ibizi bugenda. Ndabaryohere. Kandi yarabasabiye ko abamotari bazokora burinde buce. Uyu nyene uyu warakomeye. Nitwa Komanda Kabateri Rutwe alias Bisusu Maso Kayabagu. Ujya mugore wari wamufashe. Ujya mugore nabona wari wafashe byari byo nyene. Oya ni. Ugisha ukuri. ajya naho uvuga ngo hariho abana bagisupu biba ari byo Twagiye. Cameraman twagiye. Mlimo muramu. Ngobo muramu. Piga picha kule. Tazama kule. Tazama kule.
none ige neza gusa Haro! Unajya pay with? Umaze kujya pay with? Manu urabona ko ibugendane hahindutse hasigaye hari amazu meza cyane. Umenga ni mu gisagara nyene hagindani mu gisagara ca Gitega kabisa. Harashushe hari nyene hameze fresh kabisa. None aha hose igisagara kiracabana. Aha gisagara turacagenda nakubwiye ko ariho mvuka. Ismail twende bro. Nataka nifunge nikae fasi moja bro. Tunafaa tunaikala. Itajaja kubwa. Sasa wewe unataa? Hata mimi bana. Ya serious. Tena mamvuje nabigusabye basi. Turudie nyuma. Yego. Afika ingine mbele kidogo narudi. Hola.
Nasa kirite mufisi. Egeri nyuma basi. Izo nzoga ta security zihari wapi? baca baduterera ibyatsi. Egetse abantu. Murade kubashorera amamuja atasekiri.
Igozen TV.